Imenyeshamakuru ntiyoroherwa na gatoyi. Hanyuma ico kigaragara nuko ahatari hakeyi harimo no mu Burundi amenyeshamakuru benshi bagenda baranyegeza inkuru nizo baronse kubera yuko batinya kuzivuga kubera baze bati ndayivuza inkuru sinzi bikurikira. Ibyo bitanguye kuba mu Burundi biri mu bindi bihugu hatari hakeyi hanyuma ugasanga hamwe no gupfa barapfa. Ibi bintu bibabaje cyane nk'ahantu hariko haraba umutekano muke nko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariho n'abapfuye muri imisi heze nko mu kwezi k'umunani konyene hariho umenyeshamakuru Yoweri Musavuri wo muri Bunia yarishwe ni directeur w'iradio na television hama yavuze yerekanye ikinogo ahantu bari bagize ikinogo baze barashira abantu bafunze hanyuma haci imisi yicwa ari kumwe n'umugore wiwe. Imbere yaho nk'indwi imwe gusa harundi umenyeshamakuru nawe nyene muri Rucuru yari yishwe kubera umugabo wiwe yitwa Magayane nawe nyene yarishwe mu buryo butumvikana. Nibazo ko ikintu ca mbere gikenewe nukuraba abamenyeshamakuru bonyene ngene bakorana. Nukuvuga yuko iyo mukora uri wenyene ufise intege nke ariko iyo mukora muri benshi n'abantu barabatinya bagira bati aha dufatande turi kandi icya kabiri naco ni kubereka ivyerekeye imigendanire hagati y'abategetsi n'amenyeshamakuru iyo yifashe neza biraheza bikagenda neza kuko n'umutekano wabo urakingirwa akatari gakeyi. Icya gatatu mugabo jewe mbona gikomeye cyane nuko n'abagirirwa nabi arabakubitwa ara abafungwa arabicwa nuko ubutungane bwogira ico bushoboye cyose kugira ngo umenyeshamakuru bamenye n'uwakubiswe cyangwa ubishwe icamutwaye.